benshi bariko baribaza ati koko Vestine ishimwe yasezeranye no Idrissa Ouedraogo afise imbanyi. Nibazo benshi bariko baribaza bivuye ku mpamvu nyinshi. Amakuru yanditswe n'ikinyamakuru Inyarwanda akaba avuga ko Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mwokenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Abenshi baribaza ati koko Vestine ishimwe yasezeranye yaratwite canke yari yibungenze koko yarafise inda. Nibazo rero benshi bamaze imisi bibaza nyuma kubona rero amasanamu y'uno Vestine ishimwe wo mu mugwi hari Vestine na Dorcas benshi mwakunze ku ndirimbo zari zike ndetse banajinga mu Burundi bakoze n'igiteramo cyaberenga kuri Souvenir ninga mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'igiteramo citabiriwe n'abatari bake. Benshi mwarakunze indirimbo zabo nk'indirimbo hari Adonai, Nema, Ihema, Umutaka, Ibuye, Nzakomora, Ntawe Ijambo, Ku Musaraba, Sibayari, indirimbo nyinshi mwakunze zuno mugwi Vestine na Dorcas ndetse ababige mu ko ari babiri basanzwe kandi banavukana. Ariko Vestine ishimwe rero wo muri uwo mugwi akaba rero aherutse gusezerana imbere y'amategeko hari inzo rya 15 kuna kwezi kwa 2025 n'uwitwa Idrissa Ouedraogo. Uno rero akaba ari umunya Burkina Faso afite ubwene gihugu cya Burkina Faso ariko kandi akaba asanzwe akora migo IPEA ndetse go IPEA akaba giserukira mu bihugu 15 hano muri Afrika ari muri ico gihugu cy'u Rwanda. Uno rero Idrissa akaba afise ukwemera kw'idini rya Islam mu gihe Vestine ishimwe asanzwe asengera mu ishengero rya ADPR ni ubundi ni nka Panegote yonga. Niyo mpamvu benshi bariko baribaza ati koko Vestine ishimwe yasezeranye no Idrissa Ouedraogo afise imbanyi. Nibazo benshi bariko baribaza bivuye ku mpamvu nyinshi. Amakuru yanditswe n'ikinyamakuru Inyarwanda akaba avuga ko no Vestine ishimwe yasezeranye yibungenze. Ikindi benshi banagarutse ko bagarutse kandi uburyo yaramaze iminsi yambara avuga ko yaratanguye guhisha imbanyi. Ikindi kandi ngo baba bagombye kandi ku miryango yabo haba ku muryango wa Vestine ndetse n'umuryango wa Idrissa kubikemura hakiri kare. Ikindi bakabagarutse uburyo yari yambaye umunsi asezerana ati nk'umunyamuryango wa ADPR mw'iryo shengero nta muntu yambara ayo mawigi mu mutwe. Ikindi bagarutse ko kandi urazo nako Dorcas nako no Vestine yarasanzwe afise imishatsi ya naturelle benshi nkuko murabona ko ari amasanamu aba ubundi nta mamenshe ntaki yari yo mishatsi nyene ariko musagenda gusezerana nuko yari yambaye uko mubibona. Ariko kandi benshi bakavuga ati koko ku munsi urubanza umuntu ategezwa kwambara kabegwa kuko abarubanza benshi babifuza mu buzima. Ariko benshi bagaruka ati tukaratse kandi kukwemera hari ibintu umuntu atemerewe canke adashobora gukora bivanye n'ukwemera kw'idini. Rero mu gihugu cy'u Rwanda ADPR uburyo yari yambaye mu mutwe ivyo akaba ari ibintu bifatwa nk'amani. Kira kabiri nuko agiye kubakana n'umuntu afise ukwemera kw'idini rya Islam. Ari naho benshi rero baza bakagirirwa bagize ati ubundi ntigeze tubona urukundo rw'abantu haba ku ruhande rwa Idrissa abagenzi biwe haba ku ruhande rwa Vestine ntibigeze babona bagaragaza urukundo rwabo. Ariko ntibivuze ko bategerezwa kuko sinabonse babitangaza hano tuyibona haba n'abagana muri Etat Civil baca gusezera haraja mu rushengero amasanamu yabo amafoto ntagaragare ariko baba nivyo baragaragaje. Mugabo benshi bakabavuga ati bakabagomye gukwakwanya indango itarakura abandi nitubone yibarutse mu gihe azwi nk'umurinzi aririmba indirimbo mpazamana ariko kandi nk'umuririmvyikazi abatari bafata nk'icitegererezo ariko kandi uretse kurinda impazamana nk'umunyamuryango kandi wa ADPR ati vyaba ari bibi byacafuza we ndetse bigacafuza novuga ngo n'abamukikuje haravuga uburyo aba yararezwe ndetse nawo bari kumwe kenshi. Rero benshi nizo bagumya bibaza ati koko Vestine yagiye afite imbanyi
ikindi bagumye bagaruka ati koko eske kuno mugabo wiwe ari munya Burkina Faso, Vestine azoja kuba muri Burkina Faso, tuzobona ibikorwa hagati ya Vestine Dorcas banovuga ngo umurindi twari tuvyiteze ko tutashobora kuronka kujya, kuko abenshi murabizi nk'aba nk'imigusanga bakunda bakorana, abenshi aruza bumva turi codinga mu ijoro, bakunda guhurira ahantu hatandukanye, rero umva bizoba bigoye ni umwe yaja muri Burkina Faso ugasanga mu gihugu Rwanda. Ikindi kandi no kumwe azoba kiri umujene, azoba kiri ugwaruka undi nawe azoba yamajerere kugunovuga ngo azoba yamaze kufata inshingano zo mu rugo, bizoba bigoye cyane. Rero ni byinshi bariko baribaza, ariko twebwe nka Marengo Media reka tumukeze, ariko kandi nibaza ko atari ibintu bigoye cyane. Ubu turi mu kwa mbere yasezeranye ya 15, namwe muzi guharura, nabonye muzi guharura, iyo mubonye umuntu agize eta civile canke agize mariage mutangura guharura, beshe mugaca bagahita bamenya ko koko umuntu yagiye afise imbanyi canke vyari sawa. So reka turindire, ariko ico twovuga no gukeza no Vestine kuba yarasezeranye, ariko hari byinshi bariko baravuga kuri we. So iyi ni Marengo Newsroom, iyi ni Marengo Media, gira subscribe ndetse n'ibiganiro bisangize n'abandi.